kumaho ndakwere unyareki kumaho rero ndaje nangwa na mahene ndaje ngiki wewe ingo rero uvuze ngo aje sivanga uvuze ngo numvaho wewe sivanga sawa ndaje sivanga mufaha utangiye kufunisa mufaha yo utangiye kuza baba irana vira munzu nashaka mvugira agateka ku mwana wanjye agateka ku mwana wawe winda vira munzu vira munzu rero abona cyana mu ikigore cy'indaya ikigore kitaza gateka k'umugabo jewe wowe nashisho jewe n'ukuri ahubwo iyo utagenda nakwereka jewe umvise n'umutima mubi jewe umutima mubi kabisa umugore ataha amasaha yishakiye umugore atubaha umugabo Erega wowe ushyira nk'udusinema turyoshe mukama urumva rero ikintu cyo yarabuze rero burya uzogutuka ngo uragafuta arongowe cyangwa uragafuta arongoye igitutsi kwe ntubona ko napfakaye ariko utambuye kumwibagiza cyagiye wamwengo nginyakama ariko rero jewe kubera nikundira akazi oya ntarakubona kabisa nanje Imana yarakumpaye kwe kuri kw'Imana amasengesho yaragiye kunyicira mu nzu wakumusenga erega nakumenye utaramenya ngenda mbaririza c'est vrai urasenga gose kandi rero jewe gusenga ni sawa ubu nitungarize yongeye je nkunda gusenga vraiment nico kintu ca mbere ego karibu karibu Sauda karibu ma chérie vite karibu ça va karibu mami yamune amahoro cyane karibu Sauda uno musoje kuvuga wali wankumbuye ashimwe zari zambanye nyinshi imisi myinshi karibu cyane tubuzima niki murakoze none shaka kunywa agafana kiyesa amazi akuzimane amazi yongera oya amazi tuyaguhugiye tukuzimana amazi tukuzane amazi akanye okay Zainab zanira amazi zanira Sauda amazi Sauda bite none uburu ni sawa Chena ndamwumva ku telefone gusa Sauda uyo ni Sauda uni mugenzi mfamfe umukanzi wanje nari mfise hari kuva ke yego je ari kintu cyashanze nga na undi muntu mbona turi ngorane za tutari bo biki sigorane sinzi mu bigenze oya ufise ingorane uzibwira umugenzi none wibaza ko uzibwira kakurira niki ico showe cyose ndagufasha Sauda mbwira wowe umugenzi ngayo yamazi banze amazi kanzu urutse umutima none mwifuza ngende muvugane mwenyene muri babiri nawe nguma ngaho ari cyo wafasha umanuro mushira nta kibazo vraiment yo masheri mbwira uratskuri nka mutoyi wanje vraiment nana kimwe fise nshobora kukwima vraiment mbwira nikiye kibazo urazi wa mugabo wanje ibyo yankore ubu hoho egera kuri shitunga Salif
Umvira umukozi wawe ibyo yakoreye mugenzi wanjye. Tunga ryose nk'ibiki. Yagurishije inzu ngo baramufatanya umukobwa. Kama w'ikigongo. Umukobwa? Ubu rero simfise imbere simfise inyuma. Nibereye ngaho ngenda nsabiriza mu babanyi. Sindabitaburira ibintu. Bamufatana umukobwa gute? Nibiki tubwire neza tubitahure neza. Sarifu. Umukozi wawe. Ego ndabizi si wawe ndi duheruka kwiruka. Agira amanyanga. Mureyo. Agasigura umukenyezi nk'uyu. Mfise ibibazo mu nzu. Akaja kurenga ibiko. Baje aba. Abagabo bo sindabumva ariko. N'amashamba yose. Simfise naho noba meze uko nyene nibera mwibarabara. Bakagurishije inzu bakagurishana n'inzu akamuta mwibarabara. Sheri. Haco yibanga. Mungu naramwihanganiye. Reka kurira. Nibera nk'umugari n'amazi. Oya. Ariko ivyo yankoreye. Uretse ubuzima twaratubamwe. Ndabuzi. Kumera ko agafagaro nk'amahera agatwara mu bakobwa. Nigira ko ndamukunda cyane. Ndamwihanganira ko. Urabona rero inzo ngora. Yari mugenzi wawe mugabo wanje. Bari kumwe abagenzi pamve. Bose bakoraga amanyanga kunyene. Ariko saba. Umugenzi ngamukanje. Ndagusabye vraiment tufashe umugenzi wanje tumuha indaro. Nukuri ni mumfashe. Ndagusabye ni mumfashe. Sifisi yonje. Nturinde gufuka. Umuntu ariko araryama mu barabara vraiment kandi je fisa homba. Twabanye mu magogwa yose tari kumwe. Ndabigusabye sheri wanje please. Ntugire ikibazo nimba ubonaho twaba turamuhaye urabona ko dufise ahantu habashitsi. Hakwiye. Simari bahezagire. Wabura muhahaba. Mu gihe atararonka ingene ubuzima bubandanye. Ariko jewe private ari kintu nashaka kwibaza. Abantu nibazi abagabo nibaramenya ko kuja mu bandi bagore usize umugore wawe ari mikushi. Baba bariko baritera imigisha mike. Ntibazi neza usize umugore wawe ukamuca inyuma ukabigira akamenyero niko imigisha igenda igabanuka. Urabyumva neza kuko Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo umugabo aje gusuma azanire umugore ubijanye ahandi kandi yabigucishije ko kwera mu migisha y'aba mugore ikitangura kubikwaka. Nimikoshi je mbona ko ari Imana ikuru kw'Imana. Imana yamukugurishije ibintu byose. Werindi uyazobaho ariko woyagize ivyo dusenga turira Imana. Iyi ni Imana. Iyi ni nyishu. Ariko ntaco wowe uzazi tubane ngenduza n'ibintu byawe byose. None baramufunze byagenze gute? Ubu tumaze n'imisi ngaye sinzi aho yaherereye. Ivyiwe ubu nta n'ivyonzi nico gusa nsigaye gusa ngenda nsabiriza injya mu babanyi nkagirane nkasaba indaro. None wakuye hitike kugira ushikime. Naje kwa maguru. Mana yanje mukama. Nakigirane. Muri. Oya Reka mujane muri dushe kwanza. Sheri reka mujane kwanza muri dushe yoge afungure ibindi turabivugana. Tugende. More n'ukuri. Nibyo. Ibanga ridasanzwe. Bite Sharifa. Sawa. Amakuru yawe. Neza cyane. Banza rero mbarire. Nani Salmani ni hari? Oya si hari yagiye ukazi. Je buriya nagenda gutelefona. Ndavuga nti jewe ntegerezwa kubona na Sharifa. Bazi Sharifa. Hari ikintu kimwe mu buzima kigoye. Iyo ushigikiye umusuma nawe uri umusuma nkawe. Iyo ushigikiye umwicanyi nawe uri umwicanyi nkawe. Je rero nashatse rero uno munsi shire ku mugaragaro ibanga rikomeye. Hepfo. Ibanga rikomeye. Sindaguteye ubwoba nashatse kugira ngo jewe nikure ku muzigo. Mugabo ubanza unsezeranye neza yuko Salman atari hano. None ndakubatse. Kowe kudashaka kuvuga ikintu Salman hari nibiki? Nibanga rikomeye. Nibanga rikomeye.
mbese wanashaka iryo banga sinshaka yuko ari jewe ndarikubwira kubera iki n'iryo banga uza iryo banga ngira ndakubwire nshaka ndakoriente ndakwereka ahantu ugenda kubaza iryo banga urazo umuntu akeneye aza kukubwira iryo banga rikomeye aza kuba ari Salmani wenyene ubwiwe canke uriya mugore wa papa wawe kuko ntera ubwoba n'ibiki rero nkimba ukeneye kubaho ngaha mu buzima buryoshe mu buzima butunganye genda umubaze papa wawe ibanga riri hagati ya Salmani hamwe n'urya mugore Sharifa ndahejeje sinkeneye yuko uza kuzumbaza ibintu ariko size muri kabaza je ngaho sindikunda kumva nanjye nirashase nyene ndagushire muri kabaza kugira ngo ugende kurondera response ugende kurondera inyishu urikura naho Namuga bya ne wimbiye wari kibazo oja jewe nta bintu birebesha reka ngaha nawe unshize je nashase yuko umutima wanje tungana wowe ni waba ushaka inyishu genda ubaza abo bantu babiri ndakubwiye uwugira gatatu ni umukobwa ari hajya nyene wanyu yitwa Sauda genda nawe nyene umuronde ubaze akubwire ibyo bantu bikomeye genda hejeje ugire imigisha Ibanga ridasanzwe wahagaze neza urahagarara ntasinda binetswe ariko Salmani ndakubaza ariko kubera iki wewe genda kubwiza ukuri mu bintu byanje byose atakintu kimwe ndaguhisha nk'umugabo wawe umugabo wawe ufite amabanga mishimisha no kubera iki amabanga nyabakijina ubwo mbavuga neza ko atabanga ufite wowe mpishije pe jewe nta kintu kimwe ntakubwira kuva kwino gushika ku mushatsi nta kintu kimwe ndaguhisha mugabo wakore kumbesha umbesha amabanga ufise kanka kuyambwira nene wowe ufise ikibazo yabaki ni ibanga yabakijina kunyagwisha mbiza ndakubwira iyo mumenye umwe bwari kindi kandi ubu ndabuntu abunwa n'uhagaze shaka ndagusavye umbwize ukuri amabanga ufise hagati yawe na mamudogo ndakwinginze ubwira kubera iki wowe mpisha nukubera iki mbega je umvira ahubwo je ndagutahura ninjye ni ibyo bivuye he wakuye ko je ufite amabanga je na mamudogo wawe ninde Salmani mukubaka hajya bavuga turugo n'ugwa babiri kirazira kuhisha umugore wawe cyangwa umugore ahisha umugabo ndina guhishije iki wako je sinagutahura je mvirisa Hizo kwa vuwa mchuye je ngo mabanga je na mamudogo ya ibintu byose jewe namatse kubimenya Sarifa ari ikintu yambwiye kandi revye nivyo go mumpisha nukuri ukabandanya umbesha ibinyoma nk'ivyo urugo rwacu naho ruzo uvuze ngo ndakubwiye ejo ruzosambuka ndiko nakubali uvuze ngo ndakubwiye Sarifu yakubwiye iki muhogo wari washaka ubintuhoreze neza umbaza ivyambwiye wana byo tuvyambwiye jibiki ndiko nakubali yakubwiye umva ndakubwira ndagusura imwa mugani kandi ubu ndabundwa abonwa n'ubuhagaze kandi ikinyoma kiririrwa ntikirara Mwiriza wa mugore we ndagusavye singene kumva induru nkizo je kuri jewe ntadushaka ibintu bya Salifu biramusha Salmani ndakubwira ko kumumbesha wavuga ibintu jewe uruko kumumbesha narushe uruko kubinyoma je narurusha kuva ryari buri gihe uri kurambesha je narushe umugabo w'inyoma ari wo mugabo w'inyoma je nakurushe kubera kudashaka kumbwira ibyo mabanga ari hagati yawe na mamudogo nibiya bintu mufitaniye ndifite narabikubwiye yuko yandoze urumva Kakagenge ujewe nena ngase kubwira yuko nena nakubwiye yuko ujya mugore yari umurozi nivyo nakubwiye ibyo biri shakumenya nibiki Salmani genda gufata nk'umugabo wanje ntakubaha uko abyumva nkakubikira n'amabanga menshi nk'umugabo wanje nta wundi muntu hanze azamabanga yawe
mugabo wewe ufise amabanga ukumumisha nabi rushije nabirambiwe kugeze naho hanze batanguye kumenya yuko hari ikintu kiri hagati yawe na mamdogo mugabo je nkagerageza kwihangana je ukashaka kunyegeza amabanga nkayo udashaka kumenya kubera iki we utanyubanga umugore wawe none wowe ikindi ushaka kumenya atari ikintu nakubiye ko ujya mugore yandoze ni iki nakubeshya kandi wa mugabo wawe